burya mwe b'abamotare niko mutabizi cyaye mu byirengagiza murabizigirwa gute kuko murabona umuntu aragenda akagura icyuma kwa radake canke ahandi mukoresha babigurira akakwizera akaguhereza umutahe wiwe ati genda ukore uwo muntu ntaba kwizera yemwe ntubura umwizigirwa ntubagenda gafata miliyoni 5 zanje nkaje guhereza ukagenda urumva ko uri umwizigirwa ubundi bwizigirwa n'akazi mukora je abana biwanje bagenda kwishure ni pikipiki sabi wanje gusa warura abana bagenda n'amapikipiki ku mashure mu gitondo ku mugoroba murabizi namwe ufata umwana wawe ukunda wavyaye ugahereza umumotare ataca bapfana utitwara kwishure gushikaneyo urazoga isahi yutora ugarukane waho n'ubura umwizigirwa uciye umucana ahantu kunkura umugi yogenda atarunyoye umucanye kunwa kiki yogenda atayinyoye nimwikomera amashi kubona murabizigirwa mbandanije ubwizigirwa ni bwishi tubatuma hirya no hino kandi bikabona ko mugamburuka komini bikoze ko ati ingo mudufashe turafise urumuri rw'amahoro murarenguka mukaza ibikorwa rusange mukitaba ivyo byose ni kubera babizigira bavuga bati ntwabikora ko baraza kandi mukagamburuka nsimbije rero naho mu bizigirwa mu mpanuro nyinshi batanze hariho abagiye barakebura babakebuye naje ngira nongere ndabakebure kuvyo tubona mukwiye guhindura sinovuga ngo mukora nabi nukuri mukora neza nababwiye ubwo bwizigirwa tubagirira namwe mukatugirira ariko muri mwebwe harimwo Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Uko bakunzi ba Igozani TV tuba tuari umusatirizi sinjyama sisinzira mubizi ko bandi update buri mwanya kumbure ndabashikira ahaca nkariya aya uno munsi noneho kwigenekerezo rya kangahe kwigenekerezo rya mbere umusatirizi nuko madahari kugira ngo tubananye tuba update all days all time noneho nongera shimira bamwe baba babandanya noneho kudushigikira mu bikorwa tuba turimo ubu nyene tuko turavugana tugeze ku gihe cy'isaha 5 n'iminota 33 z'ijoro urumva ko nkuko nabibabwiye ko tutigera dusinzira turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya mbere umwaka w'ibihumbi 2000 nako umunsi wa gatanu kandi w'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu hari anyabakenyezi kugira ngo baserebure lo 8 mars basigaje imisi ngaha imisi ndwi tugeze ku gihe cy'isaha 5 z'ijoro n'iminota 34 uko nababwiye ko musatirizi ntigera nsinzira na gato tuba tuwari rero umunsi mukuru w'abakenyezi lo 8 mars usigaje imisi 6 n'amasaha canka n'amasaha n'amasegonda tuba tuwari rero kugira ngo tubananye tuba update noneho kuri no munsi nyene wa gatanu w'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024 niwo munsi kumbure abamotare mu gisagara ca Gitega baramutse bakorana hamwe kugira ngo bige ingene bazokora akazi hari anye na cyane mu kwifuriza umwaka mwiza mu kwifurizanya nako umwaka mwiza wa 2024 aho banawugenze nuko umwaka wa 2023 naho wagenze mutugorane tucanke turiya ariko twanavuzwe ariko kandi na cyane mu kwifurizanya umwaka mwiza w'ibihumbi 2024 hari amajambo amwamwe yagira avugwa n'abanyakubahwa batandukanye bari bashitse mu kibanza cyiza cha Antonio Bar aho bari bakoranye hari anye Neri Holizain umwana wanje madamu bona hagenda nkurikirana nawe nyine ntarasinzira muri uwo mwanya tuvugana naruzo umusatirizi kumbure tuba tuwari mba ndi kumwe n'umusatirizi wanje muto nawe nyine ntasinzira mu gihe mba ntarapostinga abari maso
hari anyere no kubwira ko mu kibanza ciza ca Antonio Bach niho abamotari mu gisagara ca Gitega bari bakoraniye nkuko mubibona amamoto menshi cyane yarahari kugira ngo babandanye bajenama canke biga ati esko umwaka wa 2024 wo uzotugendera gute imbere yaba canke bariya anye mbega tuzitware gute kugira ngo tubandanye twandikisha amateka meza na cyane duhereye kubajeje umutekano duhereye kubadukurira hari anye nkora bikubwiye hari abanyakubahwa batandukanye ndahera kuri Silvestre batazira munyeshure yarahari nk'umuserukizi w'abamotari mu gisagara ca Gitega aho ari nawe yakoze iki kintu noneho kitari bwakogwe n'umunsi numwe mu gisagara ca Gitega gukoranya abamotari hamwe noneho bagahura noneho na nyakubahwa Mustanteri w'intara nziza ya Gitega akagira icavuze ku bamotari ari anye umuserukizi noneho uwaserukiye komiseri w'intara nziza ya Gitega yarahari ariwe bita Dismas Jack Bigimana noneho yarahari Mustanteri w'intara nziza ya Gitega nkuko mubibona acinjira bakomeye amashimwe shirimwe abamotari bari muri kijya kibanza banamuhayagiza nka Mustanteri noneho asanzwe akunda abamotari noneho n'abanyagihugu canka bene gihugu muri rusangi bo mu ntara nziza ya Gitega reka dutega amatwi banyakubahwa bari muri kino kibanza ciza ca Antonio Bach amwe mu majambo meza bagiye baravuga twebwe nka Silence Bike kurana yaje ngari Gitega turi hano kandi niba turi hano cyane kuneza y'intara cunze ya Gitega kuko murazi yuko Silence Bike ari assurance itworohereza cyane mu gitego turafata ama assurance yacu kandi sivyo gusa ku bantu bamaze gukora amasanganya murabizi iyo mwakoze amasanganya Silence Bike irafata nimero ya mbere kugira ngo ibashore kubagarikira ibintu byanyu bigende neza iyo turibazo bitandukanye bijanye na Silence Bike murazi yuko twama twaserutse rero uno munsi udasanzwe umunsi uri hejuru mwakoze cyane kudutumira no kutwiyumvira ko twashobora kuba muri kino kibanza tugasangira dushimira Imana nivyo burya mugize amasanganya menshi simwe mwenyene muhakomerekera na Silence irahakomerekera rero nka Silence Bike nta kimwe tazokora kugira ngo umotare wese azoamerewe neza mu bijerekeye na assurance kuko burya kugendesha icyo mutagira assurance banyakubahwa nibo babizi barazi yuko murabagenzi nivyo muraramukanya mugatwenga muga yambaye uniforme ugaca urenga ku mategeko biramugora kubabarira kubera iki utagira assurance burya agufata nk'umuntu yagiye kwiyahura canke yagiye kwica abandi nibigirankana niyo mpamvu tuhamagarira gufata assurance mwijukire assurance mufatire assurance Bike turi hano kugira ngo tubatunganirize assurance Bike turi hano kugira ngo mworohererwe mu vyerekeye assurance umuntu wese azogira ikibazo kijanye na assurance yaba kugira isanganya yaba ari assurance yo yaheze ntazobure kudutumbera nka Silence Bike kugira ngo dushobore kumufasha ko turi hano kugira ngo tubafashe turi hano kugira ngo tubatunganirize kandi murazi ko Silence Bike ikorera hajya nyene aha muri ville nikorera mwese murahazi kirese bamwe batahazi ariko urashobora kubaza abagenzi bahazi bakakubwira udafite nimero ya buramatari Mustanteri komiseri provincial cendazi nimero murazifise aho rero tumaze kuba twafatanye mu nda gutyo ntacobuza umwuga wacu udatera imbere nukuri ndashimiye gose abamotari bitavye kano kamo kuko ibi bigaragaza kwanza urukundo kuko mu mwuga atarukundo ruhari uyo mwuga ntutera imbere uyo mwuga ntutera imbere mugabo tumaze gufatana mu nda umwuga uratera imbere kw'izina rya Kingfisher naserukiye nukuri ndasavye tugarura indero
basavye kwambara kasike, gupakira umuntu umwe, kubahiriza amasaha tuvyubahirize ku buryo ubonyene ab'inzego bazotinda babona ati aba bantu ntacotuma tutabaha gukora ijoro n'umurango, na cane cane twiyubare gupakira inkozi z'ikibi. Inkozi z'ikibi wayibonye yitange, abajejwe umutekano bakore. Mbanje gushimira uwuserukira amotabu, hama nshimire ndabona n'abajejwe n'abaserukiye igipolisi, ndabona benshi n'abaserukiye asirasi bike. Nukuri naje ntabuza muri asirasi bike, ndazi bo harabizi, nta handi nja kweri. Emwe gaheze zabona akamesaje kaguye mu telefone, niruka muri asirasi bike, nta handi nja. Nukuri rero nagomba nsabe dukundane, hama umwuga wa motabu tuwuteze imbere, na cane cane udutungiye imiryango. Abana bacu bariga, abavyeyi bacu barabayeho, abagore bacu barambara agatenge, bararyama, barasinzira kubera umwuga wa motabu. Nagomba rero mperaheze nsaba inzego zijejwe muri amotabu yuko twokundana. Niyo twamara gukundana vyose bizokunda. Hama nagomba ngaruke ku kintu kimwe, kandi ico kintu ndakivuze naje naragikoze. Sekirite abasekirite nyamba harimwo uwunyumva, tugarure urukundo, kuko umusekirite w'iki gihe aragufata mugabo agusiguriye ingorane afise, ntumwumvirize. Umviriza umuntu hama umenye ukungene mubana. Twariko turasaba nyamba abaserukiye igipolisi bavyumva bazoze bararaba hamwe hamwe, hari amakosa bakwiye kuza baraharira. Ayo makosa mwamwe boza barayaharira kugira tubandanye twisunganya kurondera ivyangombwa vy'imoto, twisunganya kurondera ivyangombwa vy'imoto, twongera turondera n'uduperemi. Twongera turondera n'uduperemi, twongera turondera n'uduperemi kugira tugendere mu mategeko. Niteka kandi n'akanyamuneza kubona ndose akanya ko dushobora kuza gusangira uno munsi mukuru w'umunezero, aho mwagiye inama muvuga muti na twebwe nyene nk'abasanzwe basangiye umwuga wo kunguruza abantu, atereka duhurire hamwe twifurizanye umwaka mushasha. None rero mbanje kubakeza, ndabakeza cyane ko umutima mwagizeho kuja hamwe, kuko burya abantu basangiye umurimo baba baramaze kuba icuti, baba bafitaniye byinshi. None rero n'umugenzo mwiza wo kwiyumvira kuja hamwe nk'abasangiye umwuga kugira ngo mwifurize umwaka mushasha. Nanje rero numva atakindi novuga atari kubanza kubifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2024 uzubabere umwaka w'amagara meza, umwaka wo kuroranirwa mu miryango yanyu, mbere n'akaya kazi mukora gashoboye gutera imbere na cyane Imana ibandanye barinda impanuka. Umwaka mwiza yemwe.
bonane bonane. Ibyo byose rero turiko turakenguruka uyu munsi, dukenguruka cyane cyane ko twarangije umwaka amahoro, mbe n'imirimo iragenda neza, sitwe twavyikoreye. Nari gutangura gukengurukira Imana, mufashe rero dukengurukire n'Imana yazigamiye umumwe wese muri twebwe twaba turi bazima. Ibwa kabiri nagomba gukenguruka nanje ku izina ry'intwaro, ingene tuja inama n'ingingo n'urugwego rwanyu. Murazi yuko dukunze guhurira mu manama atandukanye, iyo twabonye yuko hari bitagenda neza hanyuma tukabatuma ko mu manama tukaja inama n'ingingo, kandi aho tugeze amaso turabona yuko impanuro zitangwa n'inzego zitandukanye, kuko kenshi tuzikora izo nama turi kumwe n'abajejwe umutekano, turabona yuko hari ico zihindura. None rero tuboneyeho guca dukeza abadahora bababandarisizaho bagakurikiza impanuro zihora zitangwa mwajya amanama duhora dukorana. Turabona yuko nk'ingendo itari nziza yo guheka abantu benshi hari abariko barabiheba, mugabo turabona n'abandi kumbure batayobotse iyo ngingo yafashwe. Abo rero nabo duca tubasaba kwikebuka. Turabona kandi yuko na bamwe bari muri mwebwe bakunda gutosekaza umutekano, vyatuma inzego zishavura zigafata n'ingingo zitaborohereza. Mwarahagurutse mwebwe nyene murabatuza, bamwe batera amakaci. Nagomba kuri ico manze mwiha amashi menshi cyane. Turi mwibarabara vy'ukuri twame twigengesera, kuko ndabona ko benshi muri mwebwe muracari batonyi, imiryango yanyu ibahanze ko vyinshi. Rero tubonye umuntu amugaye canke ashengeye kubera ko kumbure habaye no gusamara, umuvuduko muremure n'ibindi, biratubabaza kuko igihugu kiba gihomvye. Tubasabe rero yuko mubigira imwitwarariko kugira turabe yuko amasanganya yogabanuka mwibarabara. Ikindi naco nukuhamagarira kwitwararika bijya dusabwa kugira tuje mwibarabara. Murabona mwama muriko rimwe na rimwe mugashamirana n'abaje umutekano bivuye yuko mutitwareka neza ajya amadokima basaba. Nivyo muravuga ko bizimvye, ariko mugabo wopfuma ugerageza ugakora, mugabo ukunguka ayashoboka, mugabo niwame mu witera ingorane, kuko imoto bayifashe kayifunga ameza ngahe, murumva ko umuntu abahomvye na twa tundi twara twinjira ubutubuza. None tubasabe vy'ukuri tubinginge mukigira umwitwarariko ico kurondera amadokima kugira ngo muje mwibarabara mukwice, mureke kuza muragirira imari n'abajeje umutekano. Ahama rero twokenguruka kandi nuko tubona muri mwebwe hari bamaze gutahura yuko iterambere ry'igihugu ribaraba mu buryo butandukanye. Turabona yuko benshi badushigikira muri mwebwe baza kwifatanya natwe mu bikorwa rusange, mukitaha muri benshi. Nagomba naho nyene nukuri kuko amashi wanje atobakwira, mwe amashi menshi cyane gere mushigikira ibikorwa rusange. Turabona kandi n'abariko bashigikira ibikorwa by'iterambere yafatiye mbere bakagira amakoperative kugira ngo hampande y'uwo mwuga mukora mushobore kuronka n'ingene mwiyungunganya mu tundi na turiya. Kujya nyene tubisaba abandi bene gihugu, na mwebwe turabasaba yuko tujya dufaranga muronka muriko murunguruza abantu tutoba rutwa kurara mufunguye uwo munsi, ariko uraba ugakoresha ivyankenerwa haye mukaziganya kugira ngo dutegure n'indi migambi yo kwiteza imbere, haba mu burimyi n'ubworozi cyangwa gukora iyindi myuga, kuko biraheze bikaca bisahiriza.
tukabasaba yuko namwe mwomenyera kuza muri banke tujya uronka ukazera kuri banke kuko niba ushobora kuronka ingurane gutyo ukaronka n'agatahe ko gukora iyindi migambi yo kwiteza imbere. None rero nico nitworeka kukibasaba. Hama rero kandi murazi yuko nkuko twaba tubwira abandi bene gihugu turabasana mwebwe yuko no mu iterambere rya komine muterera. Murazi yuko hariho itaxi tora tubarihisha ku mwaka musanzwe kandi mubikora neza kagenda neza. None uyu mwaka rero twifuza yuko twobikora neza kurusha mbere tugakorana n'ababarongoye kugira bigende neza. Apana mwe byo gutega imigozi mwibarabara umuntu bamwubira umenga ni gisuma. Turagomba ko byokorwa neza dufatikanije n'ababarongoye kugira bizogende neza. Sivyo gahemwe ibintu byo gutega imigozi mwibarabara bijya ni biya byo gutega imigozi mwibarabara sivyo. Tuzobabwira ingene bigenda indonido mugaba twagendana n'umuhinga naza kumuha akanya aca basigurira ujya muhinga wo muri komine abijejwe. None rero nico gikorwa ndagomba ko zokorana neza mugwa neza atawe biriho baratega imyereka byo tunezera cyane. None rero sinobarambira n'amajambo nagomba nkenguruke ingene mwatwiyumviriye ko twoza gusangira akanyamuneza k'uyu munsi mbere mukadutegurira ikijaro ciza n'inzimano. None rero ko twaryohewe kandi nitwihuta no siri kuwa gatanu turabanwera neza yewe sivyo. Abari mu buhinga bw'ivyuma bagumye bazana bagume bibuhira ariko turazi yuko by'ukuri bimeze neza kandi twamaze gukenguruka bibuze habura urwango ariko twashimye kuza kubana namwe mwaka kanya kugira ngo dufashanye kwiginana muri uno mwaka mushasha. None rero turangije kandi dusubira kubifuriza kuroranirwa nuko twaguma dukorera mu runani kugira ngo uyu mwuga ubandanye utera imbere. Murazi ko n'igisagara kibanda gitera imbere kugira ngo ejo tuzobona ushikanye imiryango yanyu mbere ushikanye n'igihugu. Murakoze, Imana ibahezagire. Bavuze ati vuba turashobora gutangura ico gikorwa tudatevye tuzotangura ku munsi wa mbere. Yavuze ati ntidukeneye yuko twoshira iyo migozi mwibarabara, ni mube abakunzi ba komine abakunzi b'igihugu n'iterambere ntidushire iyo migozi kuko mu bisanzwe irya migozi ntiyari ikenewe tuyishiraho kubera ubugaba bwa bamwe na bariya. Muri rusange nitwovuga yuko muri bigaba mwese ariko hariho abitwara nabi ari nabo batuma irya migozi jaho, ariko twobasaba tubahanura yuko iyo migozi itokoreshwa tukabikorana mu bugwaneza muvyiyumvamwo turi kumwe n'indongozi zibarongoye, hanyuma iyo tagisi igatozwa neza. Tukabasigurira yuko iyo tagisi si ukuvuga ko kuko benshi usanga bariko baridoga umenga si tagisi ya komine rega si tagisi ya mustanteri. Ijejwe iterambere rya komine ya Gitega ry'igihugu cyose. Ati gute iyo tagisi muyitanze mwajya amabarabara mucamwo muramaze kubona yuko yama yasanuwe. Iryo sanurwa ryayo mabarabara riva muri ajya amatagisi n'ajya amakori mutanga. Ajya amavuriro iyo bishitse mukagira isanganya y'amavuriro iyo bishitse mukagira isanganya musimbira ko mukivuriza ko ajya yubatswe avuye muri ajya amatagisi n'amakori atangwa avuye muri mwebwe. Kandi nukuvuga yuko ajya amatagisi n'amakori si ukuvuga yuko afasha komine Gitega yonyene cyangwa ngo afashe intara ya Gitega yonyene, eka afasha igihugu cyose kubera n'abandi bavuye mu zindi ntara iyo baje bakatugendera bagaca ahantu bagasanga komine nziza yacu ya Gitega yubatse ikiraro imiduga yabo ikarengana mu mutekano ntangere. Ikivyo byose turabishimirwa kandi byavuye mu maboko yacu muri ayo matagisi n'amakori. Impanuro rero nyamukuru twobasaba ejo aho bukera tukaja ku kivi abo bose bari basanganywa ako kageso ko gusanga bariko baca hirya no hino usanga bariko baraca mu minyuro
itemewe n'amategeko bariko barinyegeza, ivyo vyose babite hasi, babikure mu mutwe, bamenye yuko rya tagisi bariko baratanga n'ahayitanga ryongera rikamugarukako. Nabasiguriye muri make. Mfashe kano kanya ngo nshikirize ijambo mu kibanza ca komiseri provincial yafatiriwe. Numvise antelefona ati genda unserukire mwabya abantu twamadukorana bafise urubanza. Sinamugambaraye rero naha mumona ngaho. Nyakubahwa urongo ya mutabu wa mu ntara nziza ya Gitega, ukaba nawe watwakiriye nyakubahwa musitanteri wa komine Gitega. Nyakubahwa mwasirukiye ishirahamwe ry'ubwishingizi bita BIC. Nyakubahwa ujejwe mu bigega bya komine, sinzi ko ntibabitandukanya murantunga, sindakora mu komine. Banyakubahwa bamenyesha makuru mbona hano, banyakubahwa basekirite motare, abakuru b'imbuga n'abandi n'abamotari mwese muri hano, na DJ tugira amahoro. Simvuga byinshi kuko no hava nsanga mvuze ivyatantumye. Jewe uwo makanya ngo tuyage n'abamotari ngira yompa umunsi wose kuko turamana, mbona byinshi, uri bibera ku rubuga, uri bibera hajya mu ikambi, byose nibibera mubiri wanje mbere byinshi ndabibona, urumva sino bivuga ndabimare. Reka nce ku masonga kuri bikeyi nshobora kuvugira ngaho. Muri make nkuko abatanguye kuvuga imbere yanje babivuze, no gukenguruka. Ubwa mbere no gukengurukira Imana idushikanye kuri itariki no ku kwezi kwa gatatu turi bazima, ahubwo ni mumfashe tuyikomera amashi kuko irabikwiye. Ubwa kabiri ngashimira abiyumviriye gutunganya urubanza, ngashimira n'abafashe amajambo imbere yanje, ngashimira namwe mwese mwitavye kuko ndabona ko muri mutari bake ivyo tuvugira ngaha ni mwabishira ku mutima, mukazobisangiza nabo vyagoye, ntibazobura ikimazi bimara. Iki kijanye rero no gukoranya abantu nk'aba ni ikintu gihambaye, ni intambwe mwateye. Nakanya rero mbere muri make ikintu bita kwipfurizanya umwaka, je ndacita yubire, nka yubire y'umwaka. Yubire nayo bisigura kwirimbura. Uso umwanya wo gusoma gusa, ni umwanya wo kwirimbura. Mu kinyamazi bava ngo evaluation, ukevaluka ukavuga uti mu mwaka ivyo nashitseko nibi, ivyanyoroheye nibi, ivyangoye nibi. Mu vyangoye no kosora ibihe, mu vyankundiye no byogera ko gute kugira ngo ntere ntambwe nje imbere. Muri make rero uwo munsi wabera kajyo ko kwirimbura, murabaho bitagenze neza muhinyanyure, kuko burya mwe baba motare niko mutabizi cyaye mu byirengagiza, murabizigirwa gute? Kuko murabona umuntu aragenda akagura icyuma kwa radake canke ahandi mukoresha babigurira, akakwizera akaguhereza umutahe wiwe ati genda ukore. Uwo muntu ntaba kwizega yemwe, ntubura umwizigirwa. Ntubagenda gafata miliyoni 5 zanje nkaje guhereza ukagenda, urumva ko buri umwizigirwa. Ubundi bwizigirwa n'akazi mukora. Je abana biwanje bagenda kwishure ni pikipiki, sabi wanje gusa uharura abana bagenda n'amapikipiki ku mashure mu gitondo ku mugoroba, murabizi namwe. Ufata umwana wawe ukunda wavyaye ugahereza umumotare ataca bapfana utitwara kwishure, gushikaneyo urazoga isahi yutora ugarukane, waho n'ubura umwizigirwa. Uciye umucana ahantu ku nkurumogi yogenda atarunyoye, umucanye kunwa kiki yogenda atayinyoye. Nimwikomera amashi kubona murabizigirwa. Mbandanije ubwizigirwa ni bwishi, tubatuma hirya no hino kandi bikabona ko mugamburuka. Komini bikoze ko ati ingo mudufashe, turafise urumuri rw'amahoro, murarenguka mukaza.
ibikorwa rusange mukitaba ivyo byose ni kubera babizigira bavuga bati ntwabikora ko baraza kandi mukagamburuka nsimbije rero naho muri babizigirwa mu mpanuro nyinshi batanze hariho abagiye barakebura babakebuye naje ngira nongere ndabakebure kuvyo tubona mukwiye guhindura sinovuga ngo mukora nabi nukuri mukora neza nababwiye ubwo bwizigirwa tubagirira namwe mukatugirira ariko muri mwebwe harimwo abantu batumva abantu batagomba kumva nibo bonona uwo mwuga wanyu w'ikimotari muti gute hariho abamotari dutakaza kubera kutumva kwabo bivanye n'iki igihe bakora kuri uwo mwuga wabo ntibiyubara ngo bamenye ko bajejwe ubuzima bw'abantu wasanga uhetse umuntu aza kuguhemba ko niwe guhemba ukamucisha ko bitina amabuye umengo niwo wivye umuvuduko wa motare ayi Gitega sakashwa rumuri utabizi utagendera mu ibarabara nuko haraba motare banyonga ivyuma vyabo banyoye za nzoga zikaze sindababeshera ndababona beshi abamotare bice 70% ntibagira impusha zo kugendesha ivyuma abamotare 70% banyonga imoto zitagira ivyangombwa abamotare ibice birenga 70% ntibubahiriza amategeko bahabwa n'abaserukira kwikingira kwambara inkofero usanga bayishize imbere yabo kwambara ijiri baranga kugira berekane umwuga bakora ibyo ntibavyerekwa mbere bamwe ntitubihisha tubivuga n'isuku rikabagora sivyo ntimuramubibona ugasanga yambaye ikoti zitatu zimaze amezi arenga 5 zitaza amazi tuko turakeburana navuze ko ari kwirimbura sivyo uyu mwaka rero wa 2024 muravyumva dushaka ko muhinduka kugira ngo tuzokwirimbure mu mwaka uza wa 2025 tuvuga tuti mwarateye intambwe koko ndabahana kandi karorero kubijanye no guhinduka kubijanye no guhinduka turabasaba yuko murondera amadokima abo muri bike ngaha babivuze aha twovuga ati ko muri ngaha abanyonga imoto zifise assurance kiriza amaboko assurance iri ku gihe mwotangara mwese yiyagirije mu mutima arazi moto anyonga idokima ifise sivyo imoto nimuri zigerageza ni moto zikiri nshasha kuva ku rudome I gusa nawo musi ya G imwe bita J mu kinyamazuru F hash G F E D na C izo zozo ntitukibaza idokima mwarayibagiye mwarasubiye inyuma ndabibonera iyo bazanye harya bavuze ati zana idokima turabe turatangara mugabo bafise izo ndome za hash na I urabona ko bagerageje dukeburane rero kugira ngo uwo mwaka twinjiyemwo wa 2024 tuzobe twahindutse twateye intambwe nuko ikindi no duga ko nikijanye n'igisabo numvise uyabatuye mu gakoma mashi kijanye no gusenga yavuze ko mwogira korale yaba motari sivyo gusa dushaka mbere ko mutera intambwe mukagira n'umugwi w'umupira w'amaguru wa motare umugwi w'umupira w'amaboko wa motare ishirahamwe rya motare ihoteli canke yindi nzu mwateye intambwe mugashika ko mugakomera bavuga bati amotabu y'Igitega ngijya bisi yaguze mu mahera batororanije ngiyo bateye intambwe amafaranga muca nko musane yabivuze ntaherere mu kwinezereza gusa mukorera muyariye ikindi no kebura n'ibijanye n'abamotari bagahemukira ababahaye ivyuma vyabo bamugasanga amafaranga bari guha umubosi bayayisa yiwabo abandi ugasanga biyibishije imoto turabiza abantu biyibisha imoto ngo barayinyivye kandi bifise mu ruhara tukakenguruka yuko mwatujije yangeso y'abasuma bapapura abakiriya canke abantu barengana
ico kintu Gitega mwarakoze kuko mwakigwanije, mwodufasha rero mukagwanya nabo bantu barengayo bakora mu makosa yo gupakira abantu benshi, hari n'abaheka inka, makosa yo twose twagiye turadondagura mukabikosora, twe ku rwego rw'igipolisi twoshima. Ndabona babwire ko igipolisi n'umumotare isi zorinda ihenuka bakorana kurya nyene mubona. Umupolisi ntazokwigera heba gukurikirana ingendo y'umumotari, kuko muradukenera natwe tukabakenera. Icambere muradukenera iyo mugize isanganya, murabizi yuko bakugonze opeje atabonetse imoto ntiva mwibarabara, idosiye ntishika kwa procureur opeje atabonetse. Murazi yuko iyo bakwivye ipikipiki inyamiramabi itagufashije iyo pikipiki hana itaboneka, naho yoboneka ntugwicira urubanza ntuyikorera idosiye. Ico tubakenera ko namwe murabizi, tubasaba kutubera ijisho n'ugutwi. Bavuze yuko kizira guheka inkozi zibibi, ariko ibintu inkozi z'ikibi zose nyinshi zigenda ziyunguruza n'amapikipiki yanyu, urumogi rugenda n'amamoto yanyu, abasuma ivyo biyivye babideplasa n'amamoto yanyu. Inkozi y'ikibi yishe umuntu iriyunguruza kenshi n'amamoto ngo ncisha ngaha kubera vyoroshe kwinyegeza. Tubasavye rero kutubera ijisho n'ugutwi, muravyumva? Ubonye uhetse umuntu akagutera amakenga, menyesha igipolisi canke aya mashirahamwe abegereye, naho yoba ari intwari kwegereye, kugira ngo uwo muntu tumubwira ko amatohoza turabe ko vy'ukuri amakenga wagize ariyo. Utabigize ejo uzoheka inkozi y'ikibi zohera kuri wewe. Mwavyumvise? Tubasaba rero kutubera ijisho n'ugutwi. Akandi kamo tubatera ni kwitaba indongozi zibatumira ibikorwa, no kubanguka kujya mwama mubikora. Bavuze ati ibikorwa rusangi, bamwe ntibica amatwi usange ko barakora, abandi batiko barakora. Ikindi tubasaba mu kurangiza no kubahiriza amategeko muhabwa n'inzego, no kuvuga kubahiriza amasaha y'akazi kanyu. Kandi mushime n'utwigoro, aha igipolisi n'intwaro zaragiza kigoro kubakura kuri saa 12 babashira kuri saa 1, ubu mugeze kuri saa 2, tuko turagera amajanja saa 3. Urumva ko urugendo ari rwiza, mugo ivyo byose muzobihabwa nuko mwigenjeje. Nitwasanga mwigenza nabi muheka inkozi z'ikibi, nayo masaha babongeye tuzoyakurako. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.